Amahoro y'Imana mwese abakunda gukurikirana ibikorwa byanje cyane cyane abakurikirana YouTube yanje. Uyu munsi kuri channel yanje ya YouTube nifuje kubasangiza iki kintu. Mwahora mwumva ngo hariho abantu bakinda bakabita ngo abarozi mwijoro ngo bakinda. Je rero hari ikintu n'amankunda kwiyumvira ndiko ndanalize ibintu byo gukinda. Timbega mamuko yabyo byavuye hehe? Turazi neza yuko umugwi wa mbere wa Bantu, umugwi wa mbere wa nyuma wa Bantu, umugwi wa nyuma wa Bantu waje uva muri Afrika du Sud. Igihe ari kurahunga mufekane period, igihe uwo bita Shakazuru yaragandariye nyina agatangura kwica abantu bamwe ku kigandaro ciwe kuko hatekerezwa gupfa abantu 40 nkuko babivuze. Hamwe ico gihe ico gihe bacita ko ari igihe ca mufekane, igihe c'ikigandaro, igihe c'imibabaro. Ico gihe abantu bagiye barimuka cyane abantu batandukanye baraza baciye hepfo za badugira za Zimbabwe, abandi badugana za Mozambique, abandi badugana za Zambia, bamwe barakrosinga canke se barajabuka uruzi Zambezi, abandi badugira muri Malawi baciye hafi y'ikiyaga Nyasa barinjira muri Tanzania baraduga. Abo nabo baje bitwa ngoni. Uwo ni umugwi wa Bantu winjiye muri East Africa canke muri Afrika yacu buseruko tuvuga. Hama rero mwabonye intambo zabo, muko muraraba je ndiko ndaraba rero intambo zabo. Cyane yumvira yuko bajya abantu b'abakinzi ari origine yabajya abantu nyene, kuko twumvise ngo umurozi mu gukinda wakindisha inyo n'agakomokomo. Hama muce murabaraho nizo ntambo. Rero umurozi yaje kumbure kurogi wawe mu gukinda yitambira intambo y'ikizuru kuko ariyo mamuko yabo. Akazara kubita didi umugere hasi, ya didi nyo hasi nkuko mwabibonye. Hama gashavuga ngo niko gukinda, kuko nta yandi bantu, kuko nabone yumva ati none gukinda ni systeme yo gutamba mama. Nambari abakinzi bariko barandaba muri ntuze bariko barankurikirana ku YouTube yanje barashobora kutubwira, nta banga ubumenyi urashobora kutubwira ati burya bimeze nkuko na nkuko, canke nawe ufise ikindi ciyumvire ku bakinzi urashobora kukizana ukavuga ati burya rero ibyo gukinda bimeze nkuko na nkuko, canke namba hari ikindi kintu gitandukanye nico niyumvira kwizi ntambo z'abazuru, kwizi ntambo zo muri Zuru, nawe yo tubwira. Sinzi izo ntambo ngo bazita gute kuko ndazi ko hari amoko menshi hariya, mugabizo ni ntambo zo muri Afrika y'Epfo niko batamba. Kandi murazi ngo uyu muntu ari karakinda kesha bakunda kubabona, ko ari abantu bakunda kubabona bavuga ko bababona bari gusa cyangwa akambara ibirere gusa. Umva yaba yambaye nkuko nyene kwa Bazuru bambara, bona yuko nk'abakobwa bambara ububindo ahandi bose bari gusa. Nowe nuko amakora yabonetse kumbure bagashiramwe amakora. Sinashoboye kuronka image z'abakera ukuntu bo baba bambaye, ko ndazi nta buntu bufuka indani bwari buhari. Rero sinzi, ariko mumbwire neza uwo babizi canke asumbye ibintu byo gukinda amamuko yabyo byavuye mu intambo y'abazuru batambuye umunsi canke ari ahandi byavuye, kuko twumva ngo akinda ari gusa canke bakamufata ari karakina muzo bamufasha ari karakina ngo abayambaye ibirere afutse hepfo canke ntiyambare ngo bari gusa. Turabe rero yuko ataramamuko yo muri Afrika du Sud. Hama bishobotse namo ndababwira mushaka gukurikirana mu kubona n'ibindi byinshi, abatarafyonda subscribe mushonde subscribe kugira ngo mone ibintu muce mushorana kajya gakengera kugira ngo ikintu cyose gishasha kije
ubu wa mbere kukironka. Ntiwibagire like na share kugira ngo bisangize n'abandi babibone. Murakoze cyane. Mama